Karibu karibu cyane, karibu boss. Oh! Karibu gose, karibu. Meze neza. Uno mugezi asanzwe n'umugenzi wanje. Urabona. Karibu karibu gose. Ikiro bavuze ko ari Ikiro ni 12000. mugabanya none. Boss. Gabanya je ntwari ikiro. Uja nupfu. Yaba sikora basi n'ibiro na 10 basi ho. Oya, gabanya ntwari ikiro. Okay basi ndakura ku majana 5 kubera ari wewe. Ariko abantu baraza kugucisha mwijisho. Sinahura ingene vraiment no kameme. Tutu umuntu nka wewe vraiment dinditse. Ariho benshi bamenye cyane ko narigeze kuronka amaramva ku ishuri jewe kenshi. Bafite amaramva kubera Narigeze kandi warigeze wari umuntu akijijwe. Ico gihe rero novuga niho novuga nacengerageza kuba mu buzango bw'abandi kunywa amatabi ibiki bitandukanye. Rero nari umuntu winjira mu isi. Nace ninjira mu isi ndakina taekwondo karate n'ibindi. Hamwe nari umuntu ashwana cyane. Nashwana cyane nabaye mu bintu by'abaharayi. Wari umuharayi gute kandi? Ariyo magroupe nigeze kumva ya Wachipa New Vamps zabaye muri Sud Korea Borai. Yagiye muri uza Wachipa mwari bure. Je kiyagihe nari ndimo. Tugiye mu Makenmes tukagwana. Icyo gihe ndi muri ivyo niho rero novuga nigeze gukubita prefet des études de Fishuri. Ndamukubita. Baranyirukana bamparamva rero benshi bamenya cyane kubw'icyo gihe uburyo mu mwaka wa mbere nsubiye novuga mu vy'agakiza benshi baragira confusion eske ni we canke nundi benshi bamutasira Prophet Kiana uberageje kumuraba kuri style ziwe kuva hasi afro idasanzwe yambaye ikepi yambaye mu kirundi bavita gute bizozo myizosi ikidede ibidede yes yambaye ibidede bibiri binini bidasanzwe yambaye n'isaha zibiri ukuntoke ku maboko pito yambaye amasaha abiri ku maboko umuntu akubonye ukuunya atavuga ati uyu muntu n'umukozi w'Imana hariho impunzi Imana yavuze kugira ngo bagire iki babasonede ni kubera impunzi yerekana yo identity impunzi yerekana yo nature impunzi itanga message be waruzi yafani ko Imana yambara Imana kandi Imana atari umuntu icyo mbona nkunda gukonsera abantu ntukimaye n'umuntu kubera profesi icyo mbona nkunda kuvuga yes kubera muri izo bintu by'amamariage ya profesi harabayeho novuga bamwe babikora mu bigumbagumba harabamwe ama manipulation harabamwe kubesha abantu cyangwa kuviza intérêt cyangwa izindi hama umukristo kubera afise ubwoba afati Imana yavuze iki ugasanga agiyemo atavyumva mu mutima kandi tubigarutseho kandi Chris Ndikumana besha amadibisi ariko aravuga yuko ashobora kuba atari umukozi w'Imana w'ukuri cyo kumwe na Prophet Joshua ndetse n'abandi bivuga ko iki mu gihe abamukora akazi kamwe canke umuhamagaro umwe ariko aravugwa nabi guta umwana w'umuntu ashobora kubikora bino oya ariko avuga yuko wazuye umuntu yazutse ushobora dusigurira neza mbega birakunda yuko umuntu ashobora gupfa kongera kandi akazuka ababikititse nibaza novuga hariho novuga kwibaza ko umuntu ari karondera fan base canke yari content canke kara kandi kantu ariko ijambo ry'Imana n'ubuzima boss karibu cyane karibu cyane karibu boss oh karibu gose karibu meze neza uno mugezi asanzwe n'umugenzi wanje urabona karibu gose meze neza urahawe ikaze gose dufise ngaha anya imyembe turafise ngaha anya indimu turafise umucungwe turafise ni mandarine habongire ko anya yes epo ni 2000 ngaha anya 2000 kacemire yes aha anya ikiro ni 5000 indimu ikiro ni 5000 kandi urazi ko indimu zazimvye n'umyembe ngaha anya ikiro ni 1012 ikiraba ari zingahe bon turagereza naho tukagupimira kugira ngo ushobore kuraba gusa ntabari mikenyana tukabarira uvuze ko ikiraranga 12 12 kandi si menshi cyane atuko umuntu nkawe bwana oya vraiment kuganira tukavuye mu muntu nka wewe ni mandarine ndetse mandarine ziryoshe nayo nyene epo mugabo fasha gashashe ngaho onya gusa banzugabanye bro banzugabanye
ni 4000 ntizizimvye vraiment oya no kuri pe isite ni 3000 aha ni muri ville turi kuri Fido Dido kudandaza ikibanza quand même ariko kandi vraiment ariko umuntu waye ntashobora kudindiza foke murakoze okay mama ndagushira muzinga ani 4000 oya reka go vraiment isite ni 3000 oya ndagenda kugurira mu isite aha ni muri ville ndabwireze ingahe basi urashobora gutwara ziranaryoshe kandi zine yes kandi ni shasha urumva yuko yes urumva urashobora ndakurabiye nzinza nziza imushobora no gushira muri fridge ashobora no kumara n'indwi yose itarononekara yes zine n'imyembe yacu iraryoshe hano ngira imyembe nene ikiravuze ko ari kilo ni 12000 mugabanya none bose gabanya je ntwari ikiro uja nuku yaba sikora basi n'ibiro na 10 basi ho oya gabanya ntwari ikiro okay basi ndakura ku majana 5 kubera ari wewe ariko abantu baraza kugucisha mwijisho sinabura ingene vraiment no kameme kutu umuntu nkawe vraiment dinditse ndabira kutu umuntu nkawe vraiment dinditse tafsinga anya ni mandarine imicunga hanya bimeze neza atrete ikindi naco uhoruca ibugarama cyane kilo n'intoki Bige kilo nyene cyane kilo n'intoki agira ikiro kura ko uwo mutonyi ndabona ko mu kazi yes uhoruca ibugarama ukumva ngo imihwi myitse ntibikene kwigura shika ibugarama gahanya hari indi mihwi iteye igomwe kandi myiza iranazimbutse wanashiyo nangahe umuhumwe n'igihumbi ngahanya gahanya umuhwe ngahonya n'igihumbi ariko kandi nyine prophet uri umukozi w'Imana yes je mbafite ibintu byinshi mva ko no kubaza kuba umukozi w'Imana uzanga ukozi bw'Imana umeze gute buko umu prophet ubuzima bw'ukozi bw'Imana buraryoshe bumeze fresh none ko tuguwe neza je ndabibona ahubwo gusara abantu gusaba atababibona ahubwo byagenze gute umuntu ari celebre kudadaza ivyama birendekaye guyisiragoyesha isiragoye kandi ari byiza kugira ngo ugenda aho amafu imeze kandi yizewe antuka ni bon yari blague mugabo ni byiza gukora amajye ko umuntu abari celebre gikuru so ko umuntu abamenyekanye yes ni cyo umuntu abari karindiza mu mufuko umuntu wene wavuze ngo kumenyekana ariko mu mufuko kera ntabwo abari sawa so yo kumenyekana mu mufuko ari ikintu bimeze neza nangahe aha ni igihumbi nibaze kako tukwigura kuramwo ubwo twarira rimwe ni sawa twarira rimwe turaharura turazavugira turaharura ntaco mu nyuma mugambo nari celebre ategereza kunyakira nawe mu kibanza cyi uya ntugira ikibazo chef Franike aha ni kwa chef Franike yes ego ntaco kubera ko ngaha nabonye umuntu aha naza kuncika aha naza kuncika iza gusaba yuko yes nibi inyarira aho kandi numva shaka niko tuganira kandi byinshi bigiye bitandukanye umukozi w'Imana ngiro amahiko d'abord ku umukozi w'Imana ibintu bimeze gute umukozi w'Imana ni ibintu biryoshe ko kimwe kandi ni n'ibintu novuga bisaba kwihangana yes so kwihangana ndagwikaze basi twicare ngaha basi ndakuganirize gukamera ndaguha ikaze onya ariko kandi reka mbike mu modoka reka muhizi ntawe uzi none muramutse none yanyirengagije kubera iki vure wanyirengagije kwe abantu biragoye ibintu biragoye ariko naco niko bimeze yes ko umukozi w'Imana abantu benshi barabikritika cyane gose surtout umujene nka wewe abantu benshi bumva bo bikritika bogira gute ariko d'abord ko umujene umeze nk'uko ukabona umuprofete biroroshe buryo biroroshe kubera ntabwo abari ibintu umuntu abari karigira ntabwo abari ikintu umuntu ari karigira ntabwo ari ikintu umuntu abari karigira ariko navuga ufashe undabire nibangirire nabi mbanze profite ani Bujumbura bigeri biratereka ashurazi kudandaza amavuta y'abanyengozi nta akuriko basi kwanyengozi kudandaza ko abanyengozi kudandaza ni hatari we ntibigeze udandaza amagi oya sinadandaje amazi gusa naradandaje amavuta kuko abantu bose bavuga ko bateye imbere bamatubwira ngo badandaje amagi ni kare batubwira ngo ni kare ariko usanga badandaje ibindi bintu abarakaruro keza ariko abarakaruro keza nako navuga ko abari ibintu bisanzwe kuko ntibiruhishije kandi nta kibazo binera kuko si ikintu umuntu aba ari karigira burya ikihe umuntu yigira ikintu ni haruha nk'ubu tuvuge nk'akarorero umuntu asanzwe atambukisha amaguru ugomvye gutambukisha amaboko bicaye kugora
rero je nta kibazo binteye kubera novuga nico sanzwe ndi zico ngerageza kwigira kugira ngo yes yitwa Prophet King Benny benshi muramuzi benshi muramukunda benshi mwaramumenye ariko kandi mumenya kandi muri style yuko umengo n'umusani benshi mwarakomanse bigiye bitandukanye no muri commentaire n'ubundazi ko mwagiye murabivugamo kandi ariho kandi bega tushobora kwiga biciye kuri no mukozi w'Imana kuri uyu munsi rero ndose amahirwe kugira ngo cyenda mu profitarira kandi atuganirize byinshi bigiye bitandukanye ariho kandi kubakunzi bacu abantu batazi Prophet King Benny yakuze ari umwana ameze gute ya Prophet King Benny yakuze ari umwana ameze nk'abandi avuye mu gisagara cya Bujumbura niho nize niho nakuriye hama novuga Imana ngira ubuntu bwo kuyimenya nkiri muto cyane yes nakura ndabaho ubuzima nk'ubw'abandi adolescence birashika gatoya namera nk'ubivuyemo gatoya ariho benshi bamenye cyane ko narigeze kuronka amaramva ku ishuri jewe kenshi bafite amaramva kubera narigeze kandi warigeze wari umuntu akijijwe aha Aro ni waneko nako ndavuga iyo space yabaye narigeze kukubwira igihe tugera guhura ego ndavuga ko ariyo periode nakijijemo nkiri muto Imana irampingabire yazibamo mugabo abantu barampagurukira mbera nk'ugomvye kubireka icyo gihe rero naciye mba mubi cyane kuko numva ko benga sindiko ndabaho icyo nategereza kubaho aca ngomba kugerageza kurondera ibintu byo nk'umunezero kuko birivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha se maze gutakaza novuga presence ya mpemu yera kuri wewe ico gihe rero novuga niho novuga nacengerageza kuba mu buzango bw'abandi kunywa amatabi ibiki bitandukanye rero nari umuntu winjira mu isi nace ninjira mu isi ndakina taekwondo karate n'ibindi hamwe nari umuntu ashwana cyane nabaye mu bintu by'abaharayi wari umuharayi gute kandi ariyo magroupe bigeze kumva ya Wachipa New Vamps zabaye muri Sud Korea Borai yagiye muri buza Wachipa mwari bure je kiyagihe nari ndimo tugiye mu makenmes tukagwana tukiba amatelefone abantu ibiki yo muri katurenganya mu Kinindo ndagusuzuguye cyangwa ni amafaranga nabandi yatwaye byaba biheze duswara bibayemo icyo gihe ndi muri ibyo niho rero novuga nigeze gukubita prefet des études ku ishuri ndamukubita baranyirukana bamparamva rero benshi bamenya cyane kubw'icyo gihe uburyo mu mwaka wa mbere nsubiye novuga mu by'agakiza benshi baragira confusion eske ni we canke nundi kubera ngo bari banzi ku bintu by'ubuharayi sana twara amatelefone abantu amafaranga masibere kugenda nyene tugahara byari ibintu nyene byinshi cyane Mukozi w'Imana ndamukure kwibarabara basi ndamuhika zindani basi Mukozi w'Imana ndamukure mwibarabara kamwe kandi gutwaze mukozi w'Imana ndamutwaza kirazira yes ndakwinjije mu iduka bisaba uzogenda wahezagiye hano hantu kibi kibanza gihezagiye mugisha ugenda kuva muri iyi ndwi iki kibanza utangoye kuronka abakiriya benshi cyane yes karibu rero hano yes urahawe ikaze yes warikura tuganiriza utubwira uko wari umuvuwayo wari ikigaba wararaguze gute zagiye kugaruka gute kugira ngo wongere kandi gukizwa uno munsi wisanga uri prophet mbega prophet canke prophet zaragukurikiranye vyagenze gute novuga n'ubuntu bw'Imana ni Imana yashoboye gufata Saul ahituka novuga Paulo ni Imana yashoboye gufata Simona chika Petero ni Imana novuga igira hindura amateka y'abantu benshi cyane birivuga ko yarejo ni umunsi ni kwari kandi niko azohoraho ibihe byose rero novuga nanje n'ubuntu nagiriwe bwo guhura na Kristo gihe cyose uhuye na Kristo tegereza guhinduka niko bigenda ariko kandi hariho icyo Imana yari yaramvuze ko kuva nkiri muto magrezo ibintu narimwo ndonka amaramva ndi mu buharayi ntwari ibintu by'abantu niba kenshi novuga duhuye n'abakozi b'Imana barambira ko ndumukozi w'Imana zo mukozi w'Imana akomeye abaje muhira uko nyene bazanye novuga na mama gusenga yavata abantu ngira umuntu ariko baravuga ntibazi ari we bariko baravuga najumva haragera igihe nkikeranye nkavuga ati maybe yacagiye mugabo ubusi hamwe nyene umva kumenga ntiwifitiye ikizere maze kubona ahantu maze gukorokera ego ariko novuga ni ubuntu bw'Imana tu yes benshi bamutasira Prophet Kiana ugerageje kumuraba kuri style ziwe kuva hasi afro idasanzwe yambaye ikepi yambaye mu kirundi babita gute bizo myizosi ibidede yes yambaye ibidede bibiri binini bidasanzwe yambaye n'isaha zibiri ukuntoke ku maboko pito yambaye amasaha abiri ku maboko umuntu akubonye ukuunya
atavuga ati uyu muntu n'umukozi w'Imana. Yeah. Hari abantu benshi bakekeranye ati uyu muntu n'umukozi w'Imana. Bwa kuba umukozi w'Imana na style bihuriye he? Ya kuba umukozi w'Imana novuga na style sinovuga namavuga ikintu kimwe tuvuze style tuvuze ibintu byinshi. Style novuga nigeze kuvuga ko style ni ikintu kiri prophétique. Uko ugiye kuraba kuva muri Ancien Testament Nouveau Testament urabona cyane bavuga ibintu byo kwambara. Rero kwambara ni ikintu kuri spirituel gusumba ko kiba physical. Sure. Yeah. Ki spirituel gusumba physical. For example, birivuga ngo abaherezi kugira bakora igikorwa cyo guhereza hariho impunzi Imana yavuze kugira ngo bagire iki babasonede. Ni kubera impunzu yerekana yo identity. Impunzu yerekana yo nature. Impunzu itanga message. Be waruzi yafani ko Imana yambara. Imana. Yeah. Kandi Imana atari umuntu. Usoye Bibiliya birira kwereka ko Imana yambara. Usoye muri Yesaya. Yeah, usoye muri Yesaya. Ndagusubiriye verse. Imana irambara. Rero narigeze kwigisha gato ivyerekeye novuga icyo no kwita novuga impuzu ico gisobanura dans le monde spirituel canke impuzu nerekana yuko ari ikintu kiri spiritual gusumba ko kiba physical. Ni Yesaya igice cya 6 umurongo wa mbere havuga ikintu kimwe ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende. Umwami Imana ashizwe hejuru impuzu yiwe igisaga yuzuye iki urusengero. Imana irambara. Impuzu yiwe igisaga yuzuye iki urusengero. Niba twizera ko Bibiliya ari ukuri, Bibiliya iremeza cyangwa Bibiliya irerekana ko Imana yari yambaye impuzu ndende yuzuye novuga urusengero. Yes. Ndakwereke igituma impuzu ziri spirituel. Reka mbandanye gato birivuga ngo Yesu amaze gupfa akazuka. Right? Birivuga ngo abigishwa baza ubwa mbere habanje kuza abagore n'abigisha ngo basanga ngo impuzu bari bamuzingiriye ko apfuye yambaye basanga ngo zizinze zigize iki ziri aho hantu muri iyo mva. Yesu yazuze. Mugabo Yesu basuye kumubona kandi bamubona yambaye impuzu. None impuzu Yesu bamubona yambaye yazikuye he? Kuko birari yerekana ko yari gusa ikorera ko yari yagize iki yambaye. Ucibona rero ko impuzu ni ikintu kiri spiritual gusumba novuga kiri kuba physical. So iyo ubonye rero umukozi w'Imana yambaye na cyane cyane ari un prophète ntubanze kuvuga ngo kweri iki yambaye kujya. Iyo umuntu yambaye hariho message shobora kuba ari karatanga, hariho identity bari karerekana, hariho nk'icyo iyo bari karerekana, haba hariho ibintu biri beyond. Byo bituma rero abongereza bavuga ngo ntujije igitabo kubera couverture. Apparence est trompeuse. Bibiliya vyerekana. Hanze ushobora kumbona uko mugabo ndiko ntanga message zitandukanye. Yes. Uno musi umuprofete yumva ari ibintu bidasanzwe. Sometimes yumva umengo ni ibintu by'indoto, undi mwanya umuntu akumva umengo ni ibintu by'amadayimoni. Ariho kandi musi wa mbere umenya ko ufise ingabire y'ubuprofete. Yes. Zagenze gute? Ni kintu kidasanzwe cyakubaye ko uravuga ati sabwe jewe. Ubuso mbere novuga ndabimenya nabimenye novuga ndi mutoya. Nabonye ndi mutoya imyaka mike. Novuga nagiye ubuntu mvukira mu muryango kijijwe nkura muri environnement y'ivy'Imana and then za kubimenya novuga nari mu cyumba novuga niho nabonye aba angels, nabonye aba marayika. Yes, mbona nkubona. Zagenze go. Cyo gihe rero novuga nico kintu cya mbere iyo rencontre ya mbere nagize namenye ko umuhamagaro nda office. Abimana irambwira ibizo nkoreshamwo ico nzoba uko bizogenda byose. Igitangaza wakoze. Nawe ubwo uratangara ati vya vrai ndabikoze bino bintu. Yeah. Vya gitangaza kimeze gute? Yeah. Yeah. Ubundi gitangaza nakoze benshi urumva bacha bavuga ati uvuze ko ari ugikora. Ubwo si Yesu akigukoresha. Okay. Sorry. Ibitangaza Imana imaze kugukoresha. Nawe ukavuga ati vya vrai Mana ukoresheje jewe nibi bitangaje. Yeah. Ya birahari novuga ni birahari ni byinshi. Birahari novuga ni byinshi ariko icambere novuga cyambaye ko après novuga nironka novuga baptême du Saint-Esprit. Nironka baptême du Saint-Esprit gitangaza novuga cyambere navuga nawe Imana inkoresheje kiratuma novuga ingutore nta kimwe ni bon itora ni sawa Yesu no dukorana. Okay.
urabona ko clientele ari hatari cyane gose ni kwese yavuze ngo muzogenda bakabakira amahoro azahagwe adasigara bakoze kutakira so nico nariko ndavuga icyambere bandanya ni sawa mandanye yego okay gitangaza novuga nabonye novuga Imana inkoresha novuga ico gihe kuri je mvuga ko cyari ikintu novuga kiri powerful nari umuntu ndi timide yego nari umuntu ndi timide sinumva ko nohagarara imbere y'abantu avuga ubutumwa bwiza bivaye novuga na pastor yanje nuko abantu bari banzi guhagarara imbere nkumva ko nosigura nkigisha neza cyabaye ikintu gikomeye ariko uwo munsi nyene novuga niho nabonye novuga habaho deliverance bwari ubwa mbere mbonye Imana inkoresha muri deliverance abari ko barasengera umuntu vyanse numva uri mushasha wagiye gusenga muri fraternité yego Imana irambwira ati ni umusegera kiri genda kubwira umuntu wafata ati buryaye sinzi ko munyemera ngasengera uwo muntu ati umva kujya ntibahora bakuheruka naco na kimwe bari bakunziko and then shitsi imbere yiwe mbona aguye hasi hari navuga uwo ni jewe canke nibiki yes cyo gihe rero ndibuka niho naciye ntama gutanga message nabwira umuntu ufite ikibazo kiniki bimeze ukuntu yaragwaye diabete ndambwira wa yagufasha uko byagenze kaje ko Imana iragukidije and then naho nyine agiye kurondera novuga gucekinga kwa muganga asanga novuga yamaze gukira complete yes icyo nico kintu cyambere cyambaye ko novuga numiwe kubona ubushobozi bw'Imana abantu bagwa hashita bakoze ko yego ari umunsi wa mbere kubona uri kurabona ibintu by'umuntu yemubwira iki agasanga ivyo bintu byabaye so yes hariho ibitangaza abakozi b'Imana mu Burundi umudakora ariko atari kubera ko mutabishoboye ahubwo mutinya ko abantu babafata nabi ubisigura gute ubisigura ko iki yes ni wisdom ni ubwenge gituma nakubwira ko ari ubwenge na Yesu yavuze ngo nari mfite byinshi byo kubabwira ariko sishoboye kubibabwira kuko nimushoboye kubyihanganira hari ibintu ngaho umuntu Imana yo mukoresha ukadusanga nase bamuceta nk'umunyamareba cyangwa nk'undi muntu ari mu bindi bintu ugahitamo kubireka cyo tukabikorera mu misho ntibije ahagaragara cyangwa nabo Imana ibigukoresheje ko bavuga ati ibintu bivuga cyangwa ibintu vyerekana kugira urabaho na kabiri mbwa anya hariho ibitangaza cyangwa ibintu Imana imaze gugucishamwo mugabo ukavuga ati ibintu muri societe yacu sishobora kubivuga cyane ibi bintu umuntu runaka sishobora kuyimubwira bivanye yuko magara yanje canke nikingi cyane ni byinshi yes mu rugendo rwawe mu rugendo rwa profesi mu rugendo rwo kugira ngo rwo kuvugishwa uno munsi abantu benshi bari bashobora gukunda abantu bashobora gukurikirana abantu benshi basengera muri eglise yanyu nabonye haba hari abantu benshi bagukurikirana aho kandi bakurikirana amavuta Imana yabashizemo igiki wosigura ku ntama zagukurikiye uno munsi ariho kandi hakaba n'abandi benshi batakwemera nk'umukozi w'Imana ni kibazo cyiza novuga mubajije kandi gikomeye cyane iyo umukozi w'Imana uri kurahishura Yesu w'ukuri apana Yesu w'idini Yesu w'ukuri muze Yesu w'idini ni Yesu abantu bagerageza kwicapira mu mitwe yabo uko ameze mugabo atari ijambo ry'Imana rivuga biko yerekana rero Yesu w'ukuri hariho profesi novuga Maria yahawe igihe yaratwaye Yesu mu rusengero kumushikanira Imana babivuga ikintu kimwe ngo uwo azotuma benshi bagira iki benshi bazogwa abandi bagira iki bavyuke ariko yerekana Yesu kuri rero hariho abagwa hariho n'abagira iki n'abavyuka hariho abatakwemera hariho n'abagira iki n'abakwemera ni muri ubwo buryo hama umukozi w'Imana ntatuma ku bantu bose hariho abantu bari specific Imana iba yaragutumyeko birivuga ngo Paulo yari yatumye kuki ko mu banyamahanga ariko Petero yatumye mu bagize iki mu bakebwe rero novuga abankurikira abanyiyumvamwo abanyizera ko Imana ariyo yampamagaye kandi nkoresha nabi Imana yandungitseko yes abaprofeti benshi bavuga ibitangaza abaprofeti benshi baremesha abantu kugira ngo bashobore gukomera ariko kandi ni giki wovuga kuri mariage za profeti mbega mariage za profeti zirakomera buke mariage za profeti yes kuri munsi abantu bavugira ati eba wewe na ugomba kubana na ico novuga d'une part novuga ico mbona nkunda gukonseya abantu ntukimariye n'umuntu kubera profesi ico mbona nkunda kuvuga yes kubera muri izo bintu by'amamariage ya profesi harabayeho novuga
bamwe babikora mu bigumbagumba, harabamwe ama manipulation, harabamwe kubesha abantu cyangwa kuviza intérêt cyangwa izindi. Hama umukristo kubera afise ubwoba afata Imana yavuze iki ugasanga agiyemo atabyumva mu mutima, ata conviction total afise. Biriya nabivuga ngo ikintu cyose ukoze atakwemeza ufise icyo kintu ni icyaha. Ashaka kuvuga ngo ni Imana yavuze mu gutemeranye mu mutima ni icyaha nyine urimo. Hama icyaha rero ni guhisha inzira. Ni hamwe dusanga rero nta mwanya bimaze divorce, nta mwanya bimaze guterana amajambo, ibibazo bikaba birinji. So nje bituma rero ikintu cya mbere nuko umukristo wese yo developer intuition, yo developer novuga discernement. Imana ikavugana nawe ku gatwe kiwe. Kuko birivuga ngo intama zanjye zirazikumva iki ije ryanje. Kandi ibintu byerekanye n'ubuzima bwawe nta wundi muntu Imana yabanza kubicisha mu bwa mbere atari wewe. Cyo bituma kenshi iyo prophecy iza ari confirmation. Yiri umuntu usenga, yiri umuntu ukuze uri mature. Yes. Prophet, urimo kurakanya yuko ubuvugishwa kuri mariage atari bwo cyangwa atari bwiza. Sindabuhakanye ariko novuga d'une part burakenerwa, d'une autre mugabo ntiwinjiremo ngo kubera ubuvugisha atabyumva mu mutima. Kandi utabona ko umuntu muri compatible, utabona yuko hari ahantu muri ko murajana quelque part. Yes, sindabihakanye. Sinabihakanye ariko umuntu ntagire iki ntavyo bakire kuko na Adam Imana yamushize imbere ibikoko niwe yihitiyemo. Simana yamuhitiyemo. Yagiye hitamo ati iki kimbere mufasha. Urayivuga ngo amaze kubona Eva urakagufa ko mu wagufa yandi. Aravuga Adam kandi ahantu none niho yacavuga ngo nuko aronka umufasha bigize iki bikwiranye ariko uronka umufasha mugabo nikindi kuronka umufasha mugize iki mukwiranye no kugira uronka umufasha mukwiranye wowe nk'umuhungu cyangwa umugabo ubufisi iri kuragira iki urajya nawe nk'umukobwa cyangwa umudani ubona ati uwo muntu ndamuraje ntiyonyovya ico birivuga ngo babiri ntibojana batagize iki batavuganye hariho rero n'abakristo bamwe batemerana uvuga ko muri mariage cyangwa muri fiançailles habaho novuga kuresha icyo naca abari kose ngo bamuzogena namubwira Imana yamvuze no nikosa utareheje no muri ko mujahe ugomba gufatana urugendo ntakuzi ntumuzi bijahe cyo tuma rero nariko ndashimikira nga kuko mu myaka yahera harabaye amakosa menshi kuri iki kintu ego yes ariko kandi nuno musi haracabaho ubuvugishwa bakavugishwa ati nakana nakamuzobana Imana nikugize Imana nikuvuze amakandi bakabana ariko inyuma y'imisi bagatandukana nimwe nyene wavuga ariko mbega uno musi ubuvugishwa umuntu yumvise ubuvugishwa yobukurira ko gute umuntu yumvise ubuvugishwa Bible ivuga ngo ubuvugishwa ntibubwange ariko bugira iki mu busuzume rero ubuvugishwa bwose woronka ntubanze kuburujika banza ariko gira iki ubusuzume urabe eske ni umuntu yavuze ni Imana yavuze canke novuga nindi mwe mitava ku Mana irikira muvugisha aho rero idisiyane n'iki ikora kuko ari igihe umuntu ashaka kudaguha amadetail witwa Franike uvingozi ufise umugore afise umwana uku itari kini mwacha bati kugira ngo African TV mugira ukunuku Franike gendo jamane n'uyu muntu atari umugore wawe cyagenda ukerere amaraso yagira ukunuku wumva amadetail ko ariyo kandi ikabivuga mu izina ry'Imana mugabo instruction ari karaguhurumva ko cyari Jewe bitari ro kubu bitageza kugira kubusuzuma ucyomba ko ama information ari karahabwa ari kayahabwa na spirit of Jezebel ni umuntu ashobora no kuvuga mu izina ry'Imana mugabo atari Imana iri kiravuga atari n'Imana iri kirakora mugabo rero uza kubibonera mu bintu aza kukubwira kugira iki gukora susura za kumva yuko atari akaba rero n'undi avuga ko era ama emotion bakakubona nkuko nagusanze yaho kibanza cya mutipe ya Kenya yakubititse kumugasanga ahubwo ni ufisi ifaranga bigize iki biteye ubwo kubera iki ariko avugisha seronama apparence ariko arabona ari ashaka kubivuga nk'umuntu ari umukozi w'Imana w'ukuri mugabo gasanga aravangiwe kubera ravye apparence y'umuntu izo zashikiye na Samuel aravye Eliya bati w'Imana yambwiye ko abo mwami niwe mukosto niwe muki agomba museye ko amavuta ati no so we sindaba nkuko abantu baraba mwe muraba iboneka ariko genda bahe mu mutima ibyina so hari umuntu jana nigeze kwigendera gusenga nambaye ukunyene hari muri 2018 n'ibintu by'ibidede iki kiparaza wo musore we ilifo kukizuhe burumogi yabona afite imishatsi nambaye chapeau nafite idede bataba kumujugwara ati umukozi w'Imana ngo yagomwe w'Imana niko avuze mu nyuma
bamaze kumujugwara ngo wahora ubikora ngo ariko ndabona n'umukozi w'Imana ukomeye urumva ko deja yaheje kugira iki bamusinye kwivuguruza mu nyuma araza kunsaba imbabazi ivyo rero birashika ko umuntu avuga nkawe bibaye n'ama emotion n'ama sentiment canke na parents ariko aragira iki ariko arabona cyangwa akabona umukobwa akamushima cye uruzo wa madamu wanje kava ngo ni kw'Imana imbari atari Imana ivuze yamushimye look yiwe ukuntu amenze akagira iki akaca bivuga cyangwa arashonje abonye umuntu afite amafaranga Imana ingiye nk'ibihumbi amajana 5 miliyoni zinga biba niho zogira iki niho ibi bizocamo niho muyaturira yes hewe nta murima wigera wisabira imbuto ubwiza Imana izobora ngo bibagira ibindi sometimes haba ariho question kuko umurima ntiwisabira imbuto umurima ntiwisabira imbuto niko yakwiye umva hari ibintu rero bibukumva yuko umuntu yariwe mugari kabikoresha n'amasantima and then dinotre part rero akabari the spirit of the Lord ariko aravuga aciye mu muntu nje cyo rero ubuvugisha bwose uzubwakire ariko uzubusuzuma ubanze nk'ubwanyu banze ubwakire ariko gira iki usuzume yes prophet wakira gute uko munsi abantu bagufata hari imici ibiri yuko bagufata arabagufata nko umukozi w'Imana w'ukuri ariko kandi hari n'abandi bavuma kandi nguvungwa na benshi ugatota niko bavuga ariko none wakira gute uko abantu bagufata nuko bakwakira uno munsi ndavyakira neza icambere abantu banyakira nk'umukozi w'Imana w'ukuri abantu banyakira nk'uwarungiswe n'Imana novuga ndabakunda ndabasengera banumva ari famille yanjye malgré yuko tutaba tufishe imyaka imwe malgré yuko tutaba twakuriye ahantu hatandukanye mugabo banumva ko ari umuryango wanjye wo muri Kristo Yesu haba abavuma nabo abagira iki no yenda bakunda kuko babivuga mu mukunda abansi banyu kandi musabire abagira iki ababahama naje yenda basengera kandi nabo igituma narabakunda cyane nabo bantera intege zo kubandana kuko uzigira ikibazo igihe uzokora ikintu ubona bose yakoma amashi Imana igomba ko ikwekiribwa mu kintu riki rakora iguha abakunzi iguha niki n'abansi abakunzi kwereke ko hariho abantu bizera muri wewe n'abansi kugira ngo ntiwijajare ugira iki ubandanye do you know urazi cheva kugira ibandanye yiruka cyane uyiriko ayitwara kenshi abonye yarusha ashira imbere agakaroti haba hagenda aragira iki arayikubita hari ibyiza abona imbere ariko kandi ariho n'ikimoho kiriko kiragira iki kiragubita inyuma kituma igira iki itijajara y'avance rero ibyiza hari ibyiza tubona imbere intaye z'abantu z'Imana iri kirabakorako z'ibyo abantu novuga tubona ko batwizeye badushigikiye nibyo tubona imbere ariko kandi hariho rero n'ibimoko twumva ihamwa ry'abantu ibyo bica bituma tufagira iki tutijajara bati ntibahave bigaragara yuko ibyo bavuga ari iki arivyo icyo bituma wicuma cyo Paulo acavuga ngo nyuma yo kwigisha abandi naje ngenda nkisuzuma kugira ngo sinave ngawa kuvyo nigishije urihave binsinga yes dufise abakozi b'Imana benshi bavuga ngo bakomera amashi nubona gukomera amashi menshi uzomenye ko abantu hari kibazo dufise abakozi b'Imana bashobora kuzuza mu bibanza bigiye bitandukanye tufise Kristo Ndikumana turafise n'abandi bose bagiye batandukanye amakora biteramo Prophet Joshua turafise ba Pastor Eric ndetse n'abandi bamakora ibitangaza kandi abantu bakabitaba ariko none ati ni wabona abantu bagukomera amashi benshi uzomenye ko abantu hari ikibazo kandi tubigarutseho kandi Kristo Ndikumana benshi amadimisi ariko baravuga yuko ashobora kuba atari umukozi w'Imana w'ukuri cyo kubona na Prophet Joshua ndetse n'abandi bivuga ko iki mu gihe abamukora akazi kamwe canke umuhamagaro umwe bariko baravugwa nabi icambere novuga kuri ico benshi batabura novuga Bibiliya novuga ukutariko isigura ko umukozi w'Imana w'ukuri adakundwa n'abantu kandi batamujya inyuma agize iki ari benshi Yesu igihugu ry'abantu byari inyuma ye ba Paulo ba Petero bose no ntibisigura ico oya rero novuga ico novuga n'abakozi b'Imana b'ukuri hamakora abakozi b'Imana b'ukuri bategereza kujana n'ihama n'ibintu bisanzwe ahubwo ababakunda ni kubasengera ni no kubananya umuntu abatera intege hama ibivugwa bizokwama bivugwa Yesu yavuze ngo ibyaye ku giti kibisi kucumwe ho uko umuntu fani bizomubuza yishizemo kukuvuga nabi yishizemo kugira iki usanga byabaye ya spirit ya antichrist igwanya basize ugasanga umuntu wese abonye yasize cyangwa afite amaresita nibi niho havamwe amashari niho havamwe ibintu bitandukanye rero novuga n'abakozi b'Imana
Ego. N'abakozi b'Imana hama abakunda canke abo umuntu wese novuga ari mu mubiri wa Kristo simvuze abakunda gusa muzi umuntu wese mu mubiri wa Kristo ahamagarirwa gukunda mugenzi we. Ego. Na cyane cyane kuri Imana bayadushize imbere yabatwitanga imbere mu mahamagaro ni kubaha no kubasengera. N'igihe wumvise ariko baravuga nabi ntifatanye nabo uvuge kuko ivyo uri kuravuga ntavyo uzi. Ntuzi ko Imana yamuhamagaye, ntuzi ko avugana n'Imana, ntuzi ko akorana n'Imana. Kandi novuga konti handa zoyitanga ku Mana kandi nawe uzoje imbere y'Imana kandi nawe uzobazwa ibyo wavuze. Je bituma rero umuntu yoreka kuvuga. Paulo niwe acavuga ngo ntitugacire ubanza w'ikintu na kimwe wa mustaragira iki utarashika uwo munsi ni uzoserura byose rero. Ego. Yes. Nenda guheruka mu mwaka uheze igihe nk'iki nyene uzoshobora gukora ikiganiro ariko kandi ndibuka yuko hari ico wagarutseko abantu bashobora ko muri commentaire ati ibi vyokunda gute umwana w'umuntu ashobora kubikora bino oya. Ariko uvuga yuko wazuye umuntu yazutse ushobora dusigurira neza mbega birakunda yuko umuntu ashobora gupfa kongera kandi akazuka. Birashoboka ntitwizera ko Lazaro yazuse mu bapfuye. Ni Imana yamutsuye. Ni Yesu. Yes yavuze. Okay, tureke Yesu. Paulo turizera ko yazuye umwana yitwa Eyitu. Yego. Paulo ari umuntu. Yego. Mwana ntiyamukoresheje arazura Eyitu. Eyitu bivuga ngo bariko arigisha ushavu atamu majambo mitiro yamufata ngo hasagira iki arapfa. Ishengero ntigigeze rimanuka kumuraba. Ngo ariko ahejeje kwigisha cyaramanuka agira iki aramuzura arazuka. Tabita Petero ntiyamuzuye. Yego. Rero tuvuga ngo Yesu ko yararejo n'uyu munsi ni kwari kandi ko azohora iki ibihe byose. Ikibazo nuko menga dufite Imana yakahise. Cyane dufite Imana yakaza dufite Imana yo muri peza ndiho. Iyi Imana yabwira Moize amugende babwire ndiho yagize iki abantu nyeko kandi birivuga ngo ukwizera ni kumenya neza udakekeranya. Yes, ikibazo rero nuko dufite Imana dufite mu bitabo dusoma nkaho umenga yagumye muri kahise. Nitugomba kwizera cyane ntituyiha akajyo kugira yigaragaze niko yahoze. Nawe Imana yabigukoresha n'undi Imana yabimukoresha. Hari undi mukozi w'Imana yitwa Benson Daosa we yinjiye mu rusengero kimagine umunsi wa mbere muri eglise ugikizwa abwirwa n'umwigisha ariko arigisha ijambo ry'Imana avuga Yesu kuntu yababwiye ngo genda mukize abagwaye musende abadayimoni abanyamibembe muzure abapfuye muri Matthieu 10:6. Asharamubaza araduza ikiganza hejuru. Pastor ivyo uvuze nivyo? Ati yego. Ati none bishobora gukora umu prophet umu pastor umu bishop muki atuya uwizera wese. Ati naje hano rondera ikiziga cyo kuza ego. Acamara amazata ndatazubuka muri ville. Arondera umuntu yapfuye kugira ngo agerageze arabe ko ivyo pastor yamubwiye ari byo kubera akiva mu bamizini. Yego. Avuga ati atazuse cyasubiraye. Azuse naho cyangire iki? Chambanda asharamuto abatije passer yavuze ngo ibintu biraba baramushira hasi bamushize hasi mutipa arabanda rasenga bira akazenga bira munyuma abandanya senga abona barirutse kumbe yarahumirije abantu biruse nabashagira iki ashariruka kumbe cyaka igiga kirageze iki kirahagurutse munyu bati ye bya bintu birakora munyuma uravye biography yo mukozi w'Imana Imana yamukoresheje gukuzira abantu barenga 65. Ni ibintu wizera nawe Franike ni wizera none Imana rero nanze kugira unyice ngo nanze utangira karore kuri oya yes bo ariko ari abantu bashobora bikrititsa bavuga ati vya vrai nivyo byarabaye inkuru y'ukuri yari imeze gute ababikrititse nibaza novuga hariho novuga kwibaza ko umuntu ari karondera fan base canke yari content canke kara kandi kantu ariko ijambo ry'Imana n'ubuzima ababishaka kariho kuri eglise bazoyibona Imana ihakorera. Yes. Uvuze kuri eglise hari akantu nabonye la fa passe sinza nakabonye ko ku itariki 14 z'uku kwezi kw'icenda tugiye kwinjiramo dutanguye hari igikorwa kidasanzwe. Yes. Ariko kandi bitegekanyije gute zifashe gute? Yes, ugize neza dufite igikorwa kizoba le 14 septembre. Tuzotangura igihe cy'isaha 8. Igikorwa kazobera novuga kuri sale bita Beneze kujya Gasekebuye nashinze ko basanzwe bahazi. Igikorwa tunganije gute azuba novuga ari umwanya wo gucelebra imyaka 2 tumaze turiko turakora dushima Imana kubw'abantu bakijije kubuzima bw'abantu bahindutse kubitangaza rutumiza Imana yagiye akora hagati mubera ariko kandi hazobaho umwanya tuzadusaba invité dasanzwe babaririmbyi bitandukanye izo bihari ya rap ya acapella aba dancer
R&B n'igisirimba hazoba hari ibintu byinshi cyane and then after ivyo novuga tuzoba mu mwanya wo gusengera abantu so umuntu agwaye afise ikibazo ahikaze cyane ari umuntu akeneye kumva icyo Imana ivuga ku buzima bw'ivyerekeye direction prophétique arahabikaze so mwanya mwiza udasanzwe n'umuntu akunda ijambo ry'Imana na cyane cyane tuzoba mwanya mwiza cyane w'ijambo ry'Imana. Yes ni Prophet King Benny bamukunda kumwita Prophet Kiana bashobora kuvuga Prophet Kiana kubera ko ugerageje kureba roho yawe ingenusa ingenungara mingura cyari muto rero kandi biroshe gukorera Imana ukiri umujene mu gihe muri eglise hari abakobwa benshi kandi betse biroroshe kandi ngo bakoze Imana bo bakorera kuba nyeshengero ba sinze ahandi ngira apani wacu gurayo mzee ahandi apani so biroroshe ahubwo biranaryoshe cyane uko gukora Imana uri umujene hari ibintu ushobora gukora ubu ntazokora 60 ntazokora 65 ubu ndashaka kuduga imisozi uratuduga imisozi mu evangelisation bashaka kuryama hasi mu ruguru twagiye mu evangelisation hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora ushobora gukora hari hama ivyerekeye navyo abakobwa iki ndugu yangu twarabiciyemo hama birivuga ngo umuntu asubiye kuvya yahoze kabasa nk'imbwa isubiye kuvya adashe rero kwasubira inyuma twe niturimo tutera tuje imbere tunasonga mbere ya turabandana hama Bible kivuga ikintu gikomeye cyane ukwifuza ko ubusoro kigira iki uguhunga cyatugerageza kubihunga rero biroshe guhunga umukobwa mwiza biroshe guhunga ni principe ni principe wiwe ubuzima bw'umuntu na principe ushiraho ni discipline ama principe discipline ikintu wubaka hari uvuga ati nje ndubaka iki kintu simvugana n'abo bantu uyu mwanya simbona n'abana ahantu ni ibintu bitandukanye cyabubaka yes perfect je ndagushimira cyane reka ndakorekure nanabaherekeze basi yana sana wakoze kandi wakoze namwe yes kuza ngaha anya turaza kugushorera kandi ikibanza cacu kugira ngo ubukurikirizo mpakowe oya kameme iyo hayo muvugisha kuko ndondera amakaye agakumwe kamazi habiterwe nkiya kuko ndondera amakaye y'abana kuko ndondera amakaye y'abana ahubwo ifu kugenda uzagiye n'ikino kibanza kugira ngo abakiriya babe benshi ibintu bizobe byishane bose wana hashishe deja ndumugisha cyahezege yes ngunya hari ndabaherekeze gahanya Yisaho kandi ndagushimira cyane gose ukanya kawe aho washoboye kuza hano babonye no kudushorera kandi ukanatuganiriza yego mwakoze cyane merci beaucoup Prophet ariko nturandiha ariko simukoresha yes ega ariko limikash bashobora gukunda yes reka nahaco kugira ngo ngahanya mvuge nabo hamandaje kugira ngo ndagwe code unshireka amafaranga yes merci beaucoup yes nukuri byari byifashe ni Prophet King Benny nkuko mwabibonye akore twisubirire kugira ngo tubandanye akazi kacu hano onye yes ushaka pome nziza nahandi arashobora kwikura ngahanya muri kino kibanza dufite ivyamwa vyiza kandi vyinshi bigiye bitandukanye yes ushobora kugira ngo ujye pome yahezagiwe yakoze ko n'umukozi w'Imana hano uzoshobora kuyisanga rero yes merci beaucoup wose dukurikiranye ni African TV asante sana